iterambere ry'igihugu. Iterambere ry'igihugu rishingiye ku nkingi zitatu. Ubwa mbere n'umutahe, umutahe wa mbere n'umuntu abushitse nabibabwiye. Iterambere ry'igihugu rishingiye ku mitahe itatu nizo nkingi. Umutahe wa mbere n'umuntu abushitse, umuntu afise ubwenge n'ubuhinga. Nico gituma mu vyo leta vyose itegerezwa gukora, itegerezwa kwigisha abana b'igihugu kugira ngo baronke ubwenge, baronke n'ubuhinga bwo guhingura itunga kama. Umutahe w'umuntu abushitse n'umuntu afise amagara meza. Uri magonyagi ntushobora guteza imbere igihugu kuko ntaco wokora. Kugira ngo ube umuntu akwiye nuko ubura umuntu nkuko nabivuze, umuntu afise umutima wo gukorera igihugu. Umutahe wa mbere rero murumva yuko n'umuntu abushitse. Mu gifaransa mvuge nti ni capital humain. N'umutahe. Aha mwebwe mukorane ngaha mwarize. Abene gihugu barabashizemo umutahe. No kuvuga leta abene gihugu babashizemwo muri umutahe muratera imbere. Hariho abaganga bo kuvura, hariho incabwenge zishobora guhingura iyi si. Uwo ni umutahe wa mbere. Umutahe wa kabiri ni itunga kama Imana yaturemeye. Iryo tunga kama ngira ngo abasomyi ba Bibiliya barabizi, n'igihe Imana yarema umuntu yabanje kurema ibizomutunga kuri iyi si. Ihejeje kumurema iramujana imushira mu murima, imubwira iti ngiyi iyi si yirime uyihingure kugira ngo igutunge izigutungira abawe. None natwe iryo tunga yarariduhaye, nico gituma ndababwira ko nta kibuza ko dushobora gutera imbere. Turafise ubutare n'agataka ngaha muri iki gihugu cacu, turafise isi ndimwa, isi turima. Erega hariho ibindi bihugu aramabuye gusa, kuko burya imvura itamera n'amabuye niyo yonyene atamera. Mugabe ivu iryo ari ryo ryose uritabiye riramera. Turafise rero isi ndimwa, turafise ivyimeza vyimejeje kuri iyi si. Aha wozunguruka Burundi arasanga dufise imiti. Erega imiti iva muri ivyo vyimeza. Turafise umuyaga mwiza n'amazi meza. Ibi vyose n'umutahe w'itunga kama, umutahe uzotuma dutera imbere. None haba hasigaye iki ko dufise abantu b'incabwenge tukagira umutahe itunga kama ry'u Burundi? Habuze iki ngo dutere imbere? Aho naciye mu gihugu cyose ndiko ndabaza ugwaruka canke mbaza n'abandi bantu mbona umenga barakanura, bose narababwira icokorwa nkababwira nti dukura amaboko mu mpuzu dukore. Hanyuma iminsi yose baca bambwira ikibazo ngo ivyo tubwiye n'ivy'ukuri, ngo mugabo bisaba umutahe. Bose bambwira ngo bisaba umutahe, bisaba umutahe. Aho nca hose bisaba umutahe. Umutahe wa mbere nawe babwiye n'umuntu nyene. Umutahe ugira kabiri n'itunga kama. None ko baba bariko bavuga amahera, amahera n'ibikorwa hatanguye iki? Ico ni kibazo ari we wese yibaza. Ko turi incabwenge, ko turi incabwenge, ayo mahera twoyabura gute kandi dufise imitahe ibiri? Mbega none mwomenya buryo wa mbere yasanze hari amahera? Twese twavutse ata mahera dufise, mugabo duca tugira umuzirikanyi utuma twiyumvira ico tuma turonka ayo mahera ngo tuyasumishe ivyo tudafise. Ndanezerwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ibihugu bifise isi, bifise n'abantu, mugabo bisumira mu makungu ivyo kurya. Turahiriwe ngaha mu Burundi kubona turi benshi cyane, ariko mugasanga umuntu aramara umwaka wose atari ivyo kurya bivuye hanze. Ibi vyerekana ko ari ubwenge dufise. Ubu rero harageze rero ko tubukabura, harageze ko tubukabura. Ego nivyo umutahe ugira gatatu n'amafaranga, mugabo umenye ko amafaranga vyagwa niyo mitahe ibiri ya mbere. Bamwe nababwira badusamaza, dutangura kuraba bagendeye mu ndege, natwe tugashaka kugendera mu ndege, tukibagira ko imbere yuko baronka indege bagenda n'amaguru.
twabona bambaye ikositime nziza natwe tukashaka kwambara ikositime nziza, tukibagira yuko imbere yuko bambara iyo kositime nziza nabo ubwa mbere babanje kwambara impuzu z'ibiti. Uburundi ni igihugu gifise kazoza keza, nagira ndabaremeshe gwaruka ndabaremeshe. Uburundi bufise kazoza keza kuko dufise abantu b'incabwenge tukagira n'itunga kama. Mu Burundi kuva kera twari dufise amahinguriro, ahingura ivyuma. None sivyo, nitwe twikorera imihoro, nitwe twakora ingangura, nitwe twacura amacumu, ibigwanisho. Kandi murazi yuko abarundi ba mbere igihe abadagi badutera, murazi yuko abarundi bagwanye n'abadagi. None bagwanisha iki? Nukuvuga yuko abarundi ni incabwenge, hageze ko dukabura ubwo bwenge gusa. Abarundi bari bazi yuko icumu gishongesha kigacika amazi. None babimenyeye he? Bari barize shimi. Abarundi bari bazi gukora industrie textile, impuzu. None womenya gute ko imangu uhonda hakavamwo igitambara c'impuzu wambara? Bari baciye ubwenge, hageze ko dukabura ubwo bwenge. Abarundi je namanda batangarira, twari dufise amahinguriro za minoteri ziriho. Mugu no musi utarose urusyo rw'ikizungu ntiwemera gusya. Ubwo bwenge bwose nibwo dukwiye gukabura. Abarundi bari bazi gukorera mu makoperative. Ikibiri, none ijambo ry'ikibiri gayemwe n'igikizungu. Erega umuntu avuze ikibiri umenga ntavuze koperative. Ikibiri ni koperative. Abakera bari bazi gufatana mu nda. Murazi icari cyo kubika inyama umwaka wose. Uno musi utarose frigo ntiwumva ko inyama woyibika. Mugabo abakera bari bazi ubwenge gushikaho bamenya no kubika umwimbu wabo n'inyama bakayibika. Ikindi, inyama yari iryoshe cyane gushikaho umwimwe ibindi byose bavuga ngo kizima atari kindu nyimye. Byerekana ko iyo nyama yari iryoshe. Murumva ko bari bazi no kubika umwimbu. None ugira ngo gukora ibigega rusangi, ugira byavuye hanze y'u Burundi. Ibigega vyari biri mu Burundi bari bazi kubika. Kandi ntivyanyagirwa, ibiterwa ntivyabora, ntivyanyagirwa, bari bazi ubwenge. None rero aha nshatse kubabwira ko abarundi dufise ubwenge. Bwari bwarazimiye umuzirikanyi urasubira urahumiriza. Ubu harageze rero ko dukabura ubwo bwenge bwacu, natwe dutangure dukora ibintu biduteza imbere. Umutahe duhiriwe duhishije, uwo mutahe w'amahera nawe nyene ntugoye. Mugabo hariho abamaze kubona ko amahera arayo kuribwa atari yo kuvyaza byatunga kama. Bazi yuko arose amahera, icambere na mbere acavuga ngo ntegereza kurya nk'umuzungu, ntegerezwa kwambara nk'umuzungu, ntegerezwa kwama ndi kuri plage. Aho kwiyumvira ati ko ndose amahera reka ndayavyaze abe menshi kugira ngo nzeshobore kuronka nabijya nahora nipfuza. Erega ntawe babujije kuryoherwa. Iyo umuntu igihugu cateye imbere no kuryoherwa birimwo, ukaja kuramutsa umugenzi mukiginana, mugabo ivyo vyose bikorwa mu nyungu uba wararose. Uwo mutahe rero ugira gatatu uvyagwa niyo mitahe ibiri. Bamwe rero bahora bambwira ngo bisaba umutahe, barumvise ko umutahe bawugendana. Mbega nobaza nk'umudokiteri umwe mu bari ngaha nti wewe uravye uwo mutwe wawe ugurwa ngahe? Ubwo yombwira igiciro cawo. Uwo niwo mutahe ugendana ntubimenye. Muze muraba abadokiteri bahejeje amashuri bagacabagura mu Bufaransa, babaguza ngahe? Ujya n'umutahe werekana itunga abarundi bari baraguhaye ugacuja kurisesera aho riri. Karirimbo ngo ugacuja guteza imbere ibihugu biteye imbere. Ibukushime ugaruke kubaguteje imbere baguhaye iryo tunga wewe ufise.